abarundi bose batahure ko urugamba rwa Red Tabara ari urugamba rw'abarundi bose, abarundi bava mu mice yose, abarundi bafatanye mu nda bagwana bavuga bati twebwe turwanira intwaro ibereye, baravuga bati twebwe turi Red. Hariho abantu rero bavuga kuva kera bagumye bumva Red Tabara, n'ubu ndacahura n'abantu bambarira ati ngo Red ngo ndababajije ati mbe muzi ico bisigura, bakambarira bati Red ntaco tuzi tucumva gutyo, canke hariho abazi ko ari ibara ry'umutuku Red mu gifaransa. Reka rero tuze tubivuga tubisubiramwo. Red bisigura Résistance pour un état de droit, ni abréviation Résistance pour un état de droit. Ni ukuvuga ko ni imisore, inkumi, abagabo, abagore bagiye hamwe baravuga bati turavye aho igihugu kigeze, turavye intwaro dufise, twasanze ibindi vyose twagiye tugerageza canke abandi bagiye bagerageza bitariko birakunda, aba guhanura, aba ibiganiro, aba imyigaragambyo, aba inzira zitandukanye za diplomasi. Turabona yuko abantu batwaye igihugu c'u Burundi uno munsi badakeneye gutwara igihugu kirimwo amategeko akorera abarundi bose, akabanganisha bose, adacanishijemwo, ahubwo hama hakora kuva Burundi bwikukira amategeko akora avuye mu mufuko w'umuntu, bikavana n'uwuriko arayasoma, bikavana n'uwuriko arayasomerwa. Ubwo rero ugasanga hama hariho abantu barenganywa, ugasanga hama hariho abantu baba bariko bahunga kubera yuko babuze n'ikibatabara, kandi bavutse nabo nk'abandi barundi, hageze gutanga amatagisi batanga amatagisi nk'abandi barundi, ariko igihugu c'u Burundi ugasanga kirabereka yuko bivanye n'ibihe, ico gihe ubutungane budakora kuri bo, ahubwo bukora ku bandi, niyo bukoze bugakora ukutariko. Nuko rero abandi baravuze bati ko vyose vyananiranye, twebwe turagiye turafashe umuheto. Yego, umuheto ntawufata umuheto avuga ati je nkunda ingwano, ntawo yavutse avuga ati jewe ndavye ubuzima bwanje uko bumeze, ndavye uko navutse, je nisanga ndi umuntu nteza kubaho ndiko ndagwana ngenda kurwanya abandi. Nibaza ko n'imiburiburi habaho umuntu avuga ati jewe ndemeye kurwana kugira ngo nitabare, kugira ntabare n'abandi. Ntawe ubakunda kuja gukwega ingwano, ivyo tuvyumvikane ko abaganira ngaha bakavuga ngo Red Tabara ngo baje gutera ingwano. Red Tabara ntije gutera ingwano, ahubwo Red Tabara ije kubohora igihugu c'u Burundi. N'abantu bafise ubuntu, n'abantu atakindi cabashize hamwe, ahubwo atari kuvuga bati dukeneye intwaro ibereye mu gihugu c'u Burundi. Mbega ninde umurundi adakeneye intwaro ibereye? Hariho benshi badakeneye intwaro ibereye mu Burundi. Hariho abantu benshi nk'uno munsi bariko barahimbaza imyaka 20 y'umugambi uri ku butegetsi bwa CNDD-FDD, bavuga bati imyaka 20 ngo twishime. Bariko bishimira iki? Barya abantu bariko barishimira uno munsi abantu bishwe, abantu bahunze, ibintu vyibwe, igihugu kitakugira aho gihagaze, uja kugura isukari agenda twayikaye nta gitoro. Mbenga ndasubira ndabivuga ngo ninde atabizi, mwese murabizi. Ariko ugasanga bo bariko baravuga ngo ivyo nuko bivyemereye kandi nuko tubikeneye, n'indi myaka ingahe reka twigire vision ahubwo 2040 ahubwo ikungene tuzobikomeza. Hari abantu usanga nk'abo bari mu mico nk'iyo, imico yo kuraba inda zabo, bakavuga bati etat de droit iradutera ubwoba. Hariho n'abandi baterwa ubwoba na etat de droit, bakavuga bati hakazi igihugu kirimwo amategeko, hakazi igihugu kirimwo amategeko, ashobora kuzoza uwundi muntu akaza akagarura ivyo nakoze kera. Nabo nyene birababaza iyo bumvise ijambo etat de droit. Ubundi umurundi w'umutima, umurundi azi ko akunda igihugu ciwe, umurundi azi yuko ivyo yakuriyemwo adakeneye ko bibandanye, uwo murundi wese aba akwiye guhaguruka akavuga ati uko biri kose duteza kujana igihugu cacu ahantu kirimwo amategeko, igihugu kitarimwo akajagari, igihugu kitunganisha twese, kikaziririzwa ko umurundi abandanya ari impunzi. Abo barundi rero, abarundi bafise umutima umeze uko nibo tugenda tuvugisha uno munsi, nibo tuza ngaha kugira ngo tuvugishe. Aba bandi batinya etat de droit, abo ni babafise aho bahurira, bazohore bagenda bahurira aho nyene babiganira. Ariko abarundi twe dukeneye kuba abarundi benshi cane gose, twumva twatahuye yuko intwaro ibereye dutegerezwa kuyigwanira,
bikenewe tukanayisesera n'amaraso ariko tuzohagarika ari uko iyo ntwaro ibonetse. Uno munsi n'umunsi twibuka ku isi yose abantu banyurujwe. Turaramukije cyane rwose abantu bari mu Bubiligi bari bakoranye mu kanya twariko turabikurikira kuri Zoom. Turatahije abari sur place, twabonye ko yari ibintu byari birimwo agahinda ariko birimwo no kwizera ku munsi umwe hazoza ubutungane. Turatahije cyane rwose tunashimira Fokode mwese igikorwa mwakoze kuva Fokode gitangura gushika n'uno munsi, kubona mugenda muraraba mukavuga muti uyu kanaka yaranyurujwe ninde, yitwa gute, yanyurujwe nande, mukagenda muvyandika, binakenewe mukagenda mubatabariza. Hariho benshi byashobotse mukabatabariza bigakunda, ariko hariho n'abandi babuzwe irengero ryabo, ariko abo bose no kugumana icizere tukavuga ati mwakoze igikorwa ciza cane rwose. Nk'uko twavyumvise bagiye babivuga, ubutungane ntibuta igihe. Uno munsi ushobora kuba utazi uwo muvuka niyo yagiye, baramutwaye bakamutwara bakanakubuza no kumutabariza, ariko ntiwihebure, ubutungane ntibuta igihe. Ibintu byose abantu baba bariko barakora n'abariko barabikora batahure neza yuko ubutungane ntibuta igihe. Hazogera igihe ibyo bintu byose, ayo mazina yose azogaruka akaja hejuru kandi ababikoze bakibuka. Nuko rero reka ndabashire ko akandi kantu hariho abambariye ngo nsigaye nzana urukato natevye, kandi n'ubundi twazi ko turavuga ibijanye na leta bara nk'uko nababariye, ni misore, ni nkumi, n'abagabo n'abagore bagiye hamwe bakavuga bati turafashe umuheto. Reka rero tubatashe, turabizi ko nabo iyo baronse akaryo bahora baba bariko baratwumviriza. Nico gituma rero nagomba tubashireko akantu gatoyi kugira ngo nabo nyene tubatashe kandi tubumvishe ko turi kumwe muri uno mwanya.
Mhm. ego cane gose abo twariko turumva n'abatabazi nk'uko mubizi abasirikare haracamwo umwanya nabo bakiha morale bagashiramo akamorale aho rero twariko turabumva hari abahora bavuga ati ngo ntababaho mbega ikibaho ntikivugwa aho mugenda hose murumva bariko barabavuga nabo kwanza muranabumva bariko baracisha ko urukazo bati mbega aho hageze aho majoro yamburwa ibirato n'imbonerakure nabo nyene turumva yuko batera akamu igisoda c'i Burundi bakababarira bati mbega ivyo murimwo n'ibiki anyway uno musi ikiganiro canditseko nk'uko mubibona hejuru ngo Red Tabara ikiguzi co kudatabara ku Murundi aba mu Burundi canke hanze uno musi aza kuba ari open mic reka dusigure kwanza cose iki uno musi hariho abantu hariho umuntu numvise abaza ngira nabo araza gutwenga ati ikiguzi bisigura iki ikiguzi ni nk'iyo ugiye kugura ikintu bivuye muri vuga kugura ikiguzi ni wovuga ati ni nk'agaciro mbega turiha iki twebwe nk'abarundi umwe wese yibaza ti jewe ndiha iki nk'umurundi mba hanze canke umurundi mba i Burundi ndiha ikiguzi kihe cyo kubona uburundi butariko bwaratabagwa nico kibazo nagomvye tuganire kuno musi kuko nasanze abarundi benshi ngenda nganira nabo umenga ico kibazo ntibacibaza hariho abarundi usanga bari Burundi ugasanga baba bagowe na vyinshi ugasanga bari kwagurwa n'ubuzima bwa misi yose bwo kurondera ati mbega ngiki uno musi canke umwana nk'ubu hageze amashuri agira atangura ati mbega ndamuronkera amakaye mbega nubwo no bafise amahera ndabigura hehe kubuye twumvise niyo hageze dote basigaye bagaba ibitoro amaritiro 50 ariko agaca yongera kati muze mubanze munyereke naho ndakigurira nyagitoro ariko nkahura n'abarundi bari hanze nahora mu rugendo nahuye n'abarundi batari bake ndaganira nabo nkabona yuko neza na neza nk'abarundi ivyo bintu navyo tuko turaganira ngo tuvuge ati wewe nk'umuntu wewe uriha ikiguzi kingana gute cyo kubona uburundi biri muri irya situation kandi bitariko birahinduka iyo umuntu muganiriye namwebwe uno munsi navuze ati ndaje ngaho ico kibazo tucibarize hamwe turabe ati bituzimba gute hanyuma haba hakenewe iki kugira ngo Burundi butabagwe byo igikenewe ni menshi gusumba ayo ntanga kugira ngo nshobore gusurviva situation igihugu kirimo nuko rero ikiguzi cyo kudatabara ku Murundi aba hanze canke aba mu Burundi uno munsi nagomba ikintu kiganiro kize guhera twatahuye yuko burya abantu benshi turiko turiha amahera menshi cyane gose hari ikiguzi c'amahera hari ikiguzi c'agahinda turiko turariha hariho ikiguzi co kubura abantu bacu tudashobora kuba hamwe hariho ikiguzi c'ubuzima bwacu buriko burononekara aba bari mu Burundi aba n'abari hanze ugasanga n'indoto umuntu aba yarafise zose zigenda zigurizwa n'ubusa kubera tutagira igihugu aho rero ugaca usigara uribaza ati mbega ikiguzi co gutabara kingana gute nivyo nagomba yuko uno munsi umuntu wese agende abishize ku munzani agende yiyumvire agende asuzume agende arabe mu ariha vyose aze gusanga yuko ikiguzi co kudatabara nico kiri hejuru gusumba ikiguzi co gutabara nuko ndabona bamaze gusaba ijambo nkuko nabivuze ni iza kuba ari open mic ariko tuvyumvikaneko bino biganiro nkora rimwe mu ndwi zibiri ku munsi wa gatandatu ni ibiganiro si ibiganiro bitumbereje ku bantu badakeneye gutahura canke batahura ariko bagashima kugwanya urugamba rwo batabazi mubifate nk'igikorane iyo ugiye mu gikorane c'abaporoto
si umwanya w'uko wewe nka imame uza kuvuga ngo iyo bible yanyu ngo sindayemera, ngo iyo yezu wanyu ngo twe tumwita uku, ngo mwebwe ngo uwo si umwanya wavyo. Ushobora kuza ukumviriza ugatekana, ukagenda ukugurura space yawe ukavuga ati jewe bajya bariko bavuga ivya bible, jewe mvuga ivya imame, reka ngende nsome iyo korowani hariya. Siko ariko jewe nk'uwemera korowani gusumba bible, ndaza nkumviriza bakampa icicaro, nkumviriza mfise ico mbaza nkakibaza, ariko ntituje guharira ngo korowani ni nziza gusumba bible. Twumvikane, duhane amahoro, tuganire nk'abantu bakuze. Ushobora kubaza ibibazo ku rugamba, ushobora gushikiriza ico wiyumvira, nta kibazo na kimwe, ariko nta mwanya tuza guterana amajambo canke dusubira kwishura ibibazo twishuye. Hari abaza babaza ibibazo twamaze kwishura, usanga kandi n'igituma baba bariko barabibaza tuba tubizi. Abo oye uwuza avuga ivyo oye turaza kumubarira ati hoshi genda wazimiye, canke genda turaguha YouTube channel, ico kibazo ubajije caramaze kwishurwa, ntituzoguma tucishura ko tuteza kubandanya. Aha turi abarundi bava mu mihingo yose. Aha hariho abantu bakunda urugamba rw'abatabazi, haribo leta bara, hariho abandi nabo barushigikira, hariho abandi nabo bakeneye kurumenya. Nuko tuza kugenza. Ushobora kubaza ikibazo, ariko ibintu vyo kuza gutera utuntu tw'utujambo niki ewana habura urwanko, suku kwima ijambo canke nuko ijambo ni gwawe, ariko nta mwanya tuza kubitako. Tuvyumvikaneko. Ikiganiro cuno munsi tuza kuvuga ikiguzi co kudatabara ku murundi aba mu Burundi canke hanze. Reka rero imbere ko nka ijambo abamaze kuza, reka nihereko kugira ngo mutahure logique iki kiganiro kireko. Jewe nk'umurundi kazi, igihugu mbamwo benshi ndamaze kwivuga, mwaracumvise mba muri Canada. Ubu mfise mu muryango wanje twarasanzaye, hari abari Burundi, hari bari mu bihugu bitandukanye. Kurota byonyene ku munsi umwe tuzoba turi twese nk'abarundi turi mu gihugu kimwe, ni indoto twumva dukene, ariko tutarashikira. Mbega ndiha ikiguzi ikihe ubu uye kubera Uburundi buri muri irya situation? Nk'umurundi kazi namwe birabashikira, ndafise inshuti abagenzi bari Burundi, nguyu uye yabuze ine nabaho, umushahara wiwe ntukimukwiye, aragwaye, none yivuza gute? Nzorindira condoléance yapfuye canke arakeneye ko ndamuterera, arakeneye ko ndamufasha, uwundi akeneye amakaye, uwundi akeneye imiti. Ubu tugeze mu gihugu aho mu Burundi no kugira uronke na paracetamol ushobora kuja mu mafarmasi 8, kugira uronke juste paracetamol, aho ntituvuze izindi ngwara ziba zikomeye. Nukuvuga ko ku mwanya mba ntegerezwa ndaronka amademande nkayo, ntayo nshobora kwishura yose. Sinzi nk'abandi muba hanze, ntayo nshobora kwishura yose, sinshobora kuyishura yose kubera yuko ntavyo nshobora. Ntegerezwa gushira ku munzane nkavuga ati ubundi twahora dushigikirana, ari urongoye, murabibona, ari ugize urubanza rw'umuryango, hakagera igihe ukavuga uti urumva abagwayi batanguye kuba benshi, impfu zitanguye kuba benshi, ubu nzohora ndaba abagwaye n'abagize impfu, ariko ivyo bindi vy'amamariage ngiye kubivamo. Ngabo si kubera yuko uvuga uti ndabishaka, ariko ubushobozi bwanje ntibukwiye. Nkibuka abo twahungiye rimwe 2015, hari abari mu nkambi z'impunzi mu bihugu bitandukanye hafi y'u Burundi, canke mu mavile hafi y'u Burundi mu bihugu bibanyi. Uyakurindiriye ko amakaye, uyakurindiriye ko umuti. Mbega ivyo ndiko ndavuga ni jewe gusa canke ni twese? Jewe ico nzi nuko ni twese. Kandi mbega ninde abayeho avuga ati jewe n'umushahara wanje ivyo bintu byose ndashobora kubikora nta kibazo na kimwe, nkabandanya mbaho bose nkabakwiriye? Nta murundi numwe ndahura avuga ati ivyo bintu ntibimuremera. Biraturemera, bikadutera agahinda kuko ubona tudashobora kubikora. Biratera agahinda kuko ubona nk'ubu jewe kugira ngo mvuge nti ndakeneye kubonana n'umuvyeyi wanje canke ndakeneye kubona n'uwo tuvukana, bizonsaba kugenda mu gihugu kibanyi, kuko ngira ngo
hariho abashobora kuja i Burundi mugabo je sindimo, bizosaba kuja mu gihugu kiri ku babanyi, hanyuma nabo ndabatumeko baze duhure, ugaca uharura amahera y'itike, ugaca uharura n'amahera y'amatike y'abandi bose. Ico ni ikiguzi, ni ikiguzi. Hariho n'ikiguzi moralement, hariho n'ikiguzi co kubuza uti ndavyara ariko abana ndinda kubasigurira ico bisigura sokuru, urinda kubasigurira ico bisigura nyokuru, urinda kubasigurira ico bisigura umutante, umukuza, kuko ni ibintu biri abstrait, ni ibintu ego araza kubona abantu ku matelefone n'iki, mbega na ya ma connection y'i Burundi. Ivyo bintu izo zose ni ingaruka z'ukungene igihugu cacu aho kiri. Hariho agahinda ko kuronka amakuru misi yose, ukabona amakuru ava i Burundi ukavuga uti ubu naho habuze iki, ubu naho habuze iki, mbega ubu naho bigenze gute. Agahinda ko kubona karya gashinyaguro k'abantu bari ku butegetsi bw'i Burundi, k'abantu babashigikiye. Muno munsi mvyukiye ku muntu ariko aravuga ati twe turiko turahimbaza imyaka 20 CNDD-FDD iri ku butegetsi, ariko abarira ba Pacifique nini nahazwe bari mu Birigi muri Liège, bariko barerekana abantu banyurujwe bakavugwa irengero, ariko babarira ahubwo yuko bariko barabesha. Nababeshi no, mwe murababeshi. Kuva haheze imyaka 20 nta crise n'imwe yigeze haba, nta mamasacre n'amwe yigeze haba, nta mpunzi zigeze zihaba. Ivyo ni ibintu tubanye twese, jewe nkamwe, n'ibintu dusoma ku munsi tukabibana navyo tukabisoma. Ivyo oye birafise agahinda bitera, birafise agahinda. Ndabizi ko si kuri jeje nyene, n'abarundi twese. Ubu uye turabibona ivyo bintu, umva hari ikiguzi co ku mufuko, hari ikiguzi c'agahinda, hariho n'ikiguzi c'amagara, kuko ako gahinda tubamwo, ayo ma stress afise n'izindi ngwara bidutera. None ivyo bintu iyo uravye ati burya bikuta iki, vyakwereka ukevaluwa, ukavuga uti jewe nararonse amahoro. Narabivuze irya mbere ndabisubiramo kandi ndafise amahoro mu mutima yo kumenya yuko hari abantu bahagaze, bari kumwe, bari organize, bakwiye ahantu hose, ahubwo bariko barinjira no mu Burundi mu mihingo yose, baryama bicaye badasinzira bavuga bati ivyo arivyo vyose turabohora igihugu. Ndafise amahoro mu mutima ntigeze ndonka kuva mpunga 2015, yo kumenya nti hariho abarundi isinzi bari hanze y'u Burundi bagumye bahagaze, kandi n'ubu bakiriko bavuga bati ku kwezi turaza gukora mu mufuko kugira ngo tugaburire abo bantu. Hariho amahoro aza avuye mu kumenya ko hari ikintu uri kurakora cyo kugira ngo uhindure ibintu by'i Burundi. Aha tuvyumvikanireko, inzira yo guhindura ibintu by'i Burundi ntica kuri leta bara gusa. Ukaba ufite ibindi uriko urashigikira, ukaba uvuga uti jewe ndakoresha inguvu, ndakoresha uburyo bwanje bwo kugira ngo nshigikire impunzi ziri hafi y'u Burundi bashobore gufungura, kugira ngo nubwo bazotahe bakiri bazima, nubwo yari impunzi babeho dinyuma. Uri umutabazi, ukaba uvuga uti ndafise ikintu ndiko ndakora jewe, basi ndanashigikiye, basi naragiye ndarondera fokode, ndababaza ati mbega noca hehe kugira ngo nze ndabashigikira financièrement, kugira ngo mumenye ko mfise canke nokora iki kugira ngo mbe ndi active. Hariho amahoro yo kuba ufise ico uriko urakora, kandi ico uba uriko urakora cose aba umwanya bigutwara, n'umwanya uva mu ugukura agahinda. Aba mu mufuko ico uba uriko urakora cose ni gito cane gose gusumba ivyo ukora kugira ngo ushobore gusurviva crise iri mu Burundi, ushobore kuzanzama. Ejo niko ndandika ndavuga ati nk'abarundi kera bavuga ngo haraba, ubu turababata, ubu turazanzama ku munsi. Aba barundi bari Burundi, aba barundi bari hanze, twese turiko turagerageza
guca mu mitego gusurviva ku bintu turiko kubera igihugu cacu ari igihugu ata mategeko kirimo. Igihugu ata mategeko kirimo nta kindi cavyaye ubukene, cavyaye ubuhungiro, cavyaye ubwicanyi, cavyaye ibisuma, abambuzi, ibintu vyose ingaruka ugenda urondera ati je ndafise uwiwanje bishe sinigeze menya uwamwishe. Ntiwamenye uwamwishe kuko nta mategeko yarahari. Ugenda uvuga uti twebwe iwacu baratunyaze. Barabanyaze nyene kuko nta mategeko yarahari. Uti jewe sinashoboye kuja mw'ishuri ngo niga amashuri barankuyemo mw'ishuri barambuza kwiga. Hari ivyo uba wumva abantu abarundi sinzi bagiye bacamo kubera nta mategeko yarahari. Nta mategeko yaza akatugira nk'abarundi twese akadushira ku murongo umwe hanyuma agakurikizwa twese nk'uko twoba turi abarundi bamwe. Hama hariho aba bari ku butegetsi amategeko bayasoma uko bishakira bakayasoma kugira ngo afashe abantu bibaza ko bari mu mugwi wabo. Ibindi bigahinduka bagasoma amategeko yibaze yuko ashira imbere abantu bari mu mugwi wabo. Igihugu kitagira amategeko ibintu vyose abarundi baba bariko baridogera byose ibintu vyose twagiye dukuriramo aba ziriya ngwano aba iki byose vyavuye yuko twiyandikiye twebwe nyene nk'abarundi canke ababirigi bayatwandikiye amategeko ariko tutigeze tuyaronka akora ngo adukwirize atunganishe twese. Dutegerezwa guhaguruka kubera ko twabitahuye hanyuma tukavuga duti ase agahugu kacu keza ni keza karatunze turafise ibintu byinshi cyane gose ama avantage menshi twavutse dufise mu gihugu twavukiyemo nk'abarundi ariko bidupfana gutyo nyene. Nuko reka ndabona abantu bagiye basaba ijambo ariko munyihanganire navuze umwanya munini. Murashobora gusaba ijambo kandi hanyuma dusangire ikiyago. Ndayishimiye ndabona uduze ni Ndayishimiye Lidwine karibu mufate ijambo. Okugurura mikro. Ndabona Ndayishimiye sinze ko Ndayishimiye muranyumva? Mutanyumva nkwakuzi ndabaramukije cyane nkwakuzi tugira igihugu. Ndabona nawe biciye bicika. Okay nkwakuzi ndabona yaduze ndabaramukije cyane nkwakuzi canke Ndayishimiye. Mwiriwe cyane. Mwiriwe. Nanjye nagiriwe amahirwe y'umunota n'ino saha yo kwifatanya namwe nahora ndakwifuza bikanka nkumva iki kiganiro abantu bariko barakivuga ariko nanjye kifuza ko noroka kimwe gukurikirana. Ariko ndaraba nanjye numva n'amatwi akinira hari Rede Tabara hari icyo uriko urakora ariko natwe mbona umenga bamwe twirabisha hirya no hino dushira amaboko mu mufuko twifuza gutabagwa ariko natwe ntitumenye yuko mu batabazi twese tukubamo. Hari ukuntu abakera bavuga ngo ukuboko kumwe kuriyaga ni kwimara ubuki. Ni nacyo gituma tworeka kudaturarira ngo bitwawe nabi ngo bimeze nabi ngo umuntu arifuza kuza gusura mwene wabo bikanka yifuza kujya gutana bivanye n'ibitoro ariko tukaguma turirira mu ntuze nko mu nkono mwese muragiye. Ni nacyo gituma zereza ariko ntitubatanye na bagenzi bacu bagiye kwitangira igihugu bagiye kutwitangira mbona umenga turacyari kure. Sinumva ikintu mwoza mudufasha twohurirako kugira muduhe ukungene twoshobora
gukora kugira natwe twifatanye n'abo bandi bagiye kutubera incungu kugira natwe turabe yuko tworeka kuguma turiragurika tuje hamwe n'abandi tusange twisanzuye turyohewe turi kumwe n'imiryango eko numva umenga noza kongera kwakira umwanya mubonye hari akanya gahari numva umenga bimwe bimwe novuga ni nk'ivyo. Ego murakoze ndayishimiye mwakoze kuba no mu ba mbere ndabikunda cyane rwose iyo nk'abakenyezi dukenyereye urugamba nyene tukumva yuko runo rugamba ari urw'iwacu kuko ni urw'iwacu. Ndayishimiye numvise uriko sinzi ko numvise neza wariko urabaza yuko ukungena abantu boshigikira urugamba sinzi ko navyumvise neza. Ego nuko nyene nabivuze kuko bivanye n'ukungene ndi hano mu gihugu cacu nyene cy'u Burundi ndabona umenga icambere na mbere ntitwoza turirengagiza ahubwo tworaba tugafatanya n'abandi tukareka kwishinga kuvuga ngo umuntu arifatiye nk'akantu nk'akanyobwa ukicara ukumva ibintu umenga naco bineze ariko ukumva urababaye mu mutima ariko ntitubanze duha agaciro icambere cyo banza kuduha amahoro n'umutuzo. Nivyo muvuze neza ndayishimiye urumva umuntu wese je ikintu novuga cambere nuko abatabazi bari kwisi yose kandi bari na cane no mu Burundi mugabo kugira ubamenye kugira ngo ubavugishe bigusaba gucana agatara iyo umaze gucana agatara urababona hafi yawe bakanakwigisha naho uca kugira ngo ushobore gutanga intererano ibintu nk'ivyo we ntituba tuvuga ati ca kwa naka ca hariya aye ngaha kuri space ni ibintu bitavugwa ariko iyo wacanye agatara baraho barahi iruhande yawe uzobamenya abari Burundi ubutumwa twarose buva ku rugamba baravuga bati nimwitegure mumenye ko bari mu nzira mumenye ko baraho oye mukazobumva baje mubaha amazi mukazobumva baje mubaha indaro mumenye bakazobabwira ko ari abatabazi muze mumenye ko baraho bari mu nzira ukeneye kubafasha iyo maze jewe kare ntaramenya urugamba rwabo nta n'umuntu nigeze numva aza kunyagira urugamba rwabo ariko maze gucana akabuji nkavuga ati jewe ndabakunda ndabashigikiye ndakeneye kubamenya nagiye nsanga bankikuje bari iruhande yanjye kandi ubwo butumwa nibwo nama ndiko ndaha n'abandi bantu nkavuga ati imbere ya byose ubanza ndaboro kwemera ko bahari ukemera ko ubakeneye kandi bakeneye igikorwa cyabo ugikeneye ugitahura ibyo umaze kubikora urababona iruhande yawe urabatora kandi ugasanga ari abantu beza cyane rwose wakoze ndayishimiye hama ikindi kintu naco wagize neza ariko gusa nyene dushaka kugira nyene umuntu iryo tara turashaka kuricana natwe kandi twebwe abakenyezi nitwe turuha nitwe tuhura n'ibibazo tugafatwa ku nguvu abagabo bacu bakangazwa urumva rero twebwe natwe dushaka kugira tumenye ngene umuntu shobora kuba twonigisha n'abandi badamu bagenzi bacu kandi tukashobora kuba twona bona nyene iyo ntuze iyo buji nyene niyo dukeneye kugira tubone nyene turi wicane. Ego ndayishimiye iyo tuvuze gucana ibuji urayifise wayicana iri mu mutima wawe ni ibuji y'ukwizera ni wewe urayicana mu mutima wawe nkuko nabikubariye hanyuma abatabazi urabasanga iruhande yawe ariko nta kibazo na kimwe ushobora kuzonyandikira muri DM hanyuma tukaganira ariko icyo nokubarira cyo abatabazi bari iruhande yawe hari impamvu bashobora kuba batarakwegera ariko izo mpamvu zihavuye uzoca ubabona ko bari iruhande yawe hanyuma ubegera hanyuma ikintu wariko uravuga ati abantu bakicara ngaho oye bakicara bakanywa akayoga kabo bakidoga ni ikindi kintu naco nyene nari numva yuko nk'abarundi duteza kuganira kandi tugatahura kwidoga nta na kimwe bifasha je ndabona abarundi bashobora kwicara ewana ugasanga
baricaye bariko baranywa inzoga nta kindi bariko baravuga atari aho Uburundi bugeze ingene buteye agahinda. Facture ikaza ari y'umurengero ariko wabarira ati terera amahera ashobora kuba angana n'ica gatatu cayo muhejeje kunywa ngaho ugasanga bagombye kubivugira ko amajana ugasanga bagombye kuvuga ngo urumva ngo none ngo turaza haja ngo none ngo urumva ngo nibace batubarira ngo icyakora ngo bace batubarira ngo iki ugasanga ngo vyiko kugira ngo andi majambo muko avuga ati none ko n'ubundi mwicaye ngaho muricaye muriko muranywa nta kintu ivyo muriko muranywa byose ejo bizoba vyabavuyemo muricaye muriko muranywa mwidoga ariko hageze guterera mutangura guharura iyo ngendo abarundi barakwiye gutahura bakavuga bati ivyo bintu bikwiye guhinduka reka twumve Nkwakuzi nawe ngira ngo nawe arafise icaza kongerako Nkwakuzi mwakoze cyane ndayishimiye mugome ngaha turakomeza tuyage Nkwakuzi karibu nawe ego Nkwakuzi muratwumva Nkwakuzi muratwumva canke Shantare muriko muranyumva abandi Nkwakuzi na Shantare muriko muranyumva ndabona umenga hari ikibazo Pardon. Mwiriwe. Mwiriwe neza Shantare Mwiriwe neza Jenny Shantare. ego yambo cyane Ego meneza. Urumva je nari nshinga anye nari nshaka kubifuriza ikiganiro ciza. Ndi ngaha anye numviriza murakoze. Shana turabumva Okay. Niko navuga. Ego. Niko navuga ni je nari nshinga anye nsangariho muri ndabifurije ikiganiro ciza kandi niho ndi. murakoze cyane rwose Shantare murakoze cyane reka dusangire ikiyago namwe musisho mugomba gushikiriza mushobora kugishikiriza mwakoze kuturamutsa kandi neza Ego neza murakoze cyane ego reka twumve ayenaye ego mwiriwe neza bitewe n'aho muherereye cyangwa umwana musa yambo cyane ego karibu murakoze cyane mbanje kugushimira gutegura nako singushimira kuko si mbere kuko si n'ijyanyuma ahubwo ubwo nguteye n'imbaraga nguteye ingufu kugira ngo ukomeze urugendo watanguye ko biri kose byanka byakunda inzira ari nziza irashishora gutinda ariko irashika niko byama bigenda hanyuma ikintu nashaka kuvuga uyu munsi ni ngana ikintu nari nshaka no gukomoza ku ijambo umushinga na Alexis Nduhije yashikirije la FAPAS bari kwiruka igihe imyaka 16 yemeze imaze ishinzwe niko kana nashaka guhagurukiraho habaye hari utarabyumvisa cyangwa atarayibonye kugira ngo abyumve yaravuze ngo abarundi CNDD yaduteye navuga ngo nka trauma cyangwa se twabaye trouble kubera CNDD ivyo ari ngo biri mu bintu vyatumye abarundi twaracitse intege ku rugero rwaho dutangwa kwitana ba mwana ngira ngo ni ibintu bisanzwe bizo hano kuri kuma space canke n'ahandi ni ibintu duhoramo buri munsi twitana ba mwana barunaka nta ivyo bari musi bizima abana ivyo bari musi bizima avuga ati rero jeyo ndabiravye mbona ko ari uko CNDD yamaze kuduhabura mu majambo makera duhabuye bidukuramwo ya spirit y'abarundi yo kuvuga ngo nta kidashoboka cyane se kuvuga ngo tuzogwanira agateka kacu byanka byakunda ico kintu yamaze kukidukuramwo bitewe ubwo urumva n'ivyo yagiye ikora ariko ikintu nashaka kuvuga ngo nta mvura idahita nta ivyo turi gucamwo n'abandi barabiciyemo kandi babivuyemo binagenda neza ari n'ababiciyemo bimaramo igihe kinini twebwe tunizera yuko ico gihe kidashobora no gushika so ikintu rero nashaka kuvuga wanagikomojeho na kare wavuze ngo ntago inzira zo gutabara igihugu ziri muri dede tabara kabisa wapi ivyo byo kabisa tubihurizaho ntago ziri muri dede tabara umuntu wese afite uko abigenza notanga nk'akaroro nko ku muvyeyi Oma Mari
mu nkambi ya Mahama ndi n'umwe mu bantu yigishije niba yaraje avuga ati abana bafise amanota muje kwishuri uko nako no gutabara uko nako no kuba imwe mu ncungu z'igihugu kugira ngo bizogende neza bivuze ngo ntago gutabara biri mu nzira ya Leta tabara ni imwe mu nzira Leta tabara yahisemo imwe mu nzira nyinshi zishoboka ico shaka kuvuga rero niki nk'abarundi vraiment ibintu byo kwitana ba mwana tubihagarike tureke uretse gusa ko arabitana ba mwana kuko bifisemo inyungu abo bo urumva ntaco twokora ngo kano kanya hari tubahindu bashaka kuzohinduka nta womenya Imana izobikora ariko kuri uwo wundi we umva ko ababaje no kubona igihugu kimeze nk'uko kimeze ubwo wumva nta kibazo nta yindi nyungu abifisemo uretse gusa ko yifuza kubona igihugu kimeze neza tureke kwitana ba mwana tureke kuba ureke kumva ko inzira wowe udaciyemo itazoshika oya irashika kandi ikintu ugomba kumenya ko inzira runaka zocamo tugashika nawe uzowushitse iyo uzocamo ugashika nanjye nzobanshitse so ibintu byo kwitana ba mwana ba runaka ugahimba ibintu bitanahari ndabisubiyemo kuko bifitiye inyungu afise uko yinjiza ubwo urumva nta nico nomubwira kano kanya ntaco kuko ntiyohinduka keretse ngira ngo iyo nyungu nabona ko ataci mu marizi niho bizokunda ariko kano kanya ho biragoye mugabo kuri wowe uri hano kuri space chance unasanzwe haza ukabuze ko nta yindi nyungu ihari mu kwitana ba mwana hagati yacu mu guhimba ibinyoma ku propaganda zitari nzima ukabuze ko nta nyungu ifisemo ukabuze ko wowe ico wifuza ari kubona igihugu gisuye kuba igihugu kizima gisuye kuba igihugu cyongera kwitwa Jewel of Africa kititwa the post country in Africa ubwo kabisa ibintu byo kwitana ba mwana nibaza ko bidakwiye icya kabiri ni ico kintu navuzeho nshase no kugira ngo ndakivuge neza no kuvuga ngo ntari rarenga ntitukumve ko byaheze jewe nko uganira n'abantu bakambwira ngo bino bintu byacu ngo buriya ngo tudafashijwe na barunaka ngo buriya ngo nta kintu byokunda ngo na barunaka ngo bino babigezeho ngo ari uko barunaka babafashije no rega ibintu byabaye mu myaka ya 80 n'ivyo umunsi muri 2025 inzira ziratandukanye wewe wikumva ko tugomba gufata iyo nzira imwe tukayikopia akaba ariyo tuzokoresha birashobora gukunda ko bitanakunze hari izindi nzira nyinshi twocamo ivyo bigatuma nyene abantu bumva yuko hari nico navuga ngo urumva twaramaze gucika intege sende yaramaze kuduca intege ku rwego rwo hejuru cyane kuko urumva ntitucizera hagati yacu turavuga ngo barunaka natadufasha karabaye barunaka natadufasha karabaye bamwe bakanabifatira ngo ko barunaka tutari kumwe ubwo nta nubwo turi mu bintu bizima no ico ni kimwe propaganda nkuko nabivuze ariko ntarinze kurandira vraiment nuko novuga ngo hano kuri space ariho gwaruka abantu bagifite imyaka mikeya bamwe tunangana cyase banduta ikintu tugomba kumenya icyambere dushire kuri imbere kuruta ibindi bintu byose ico ni cyambere kuri kuruta ibindi bintu byose apana kugendera ku kintu cyo kuvuga ngo ko ndi runaka ngomba kugira bino ko ndi runaka ngomba oya dushire ukuri imbere y'ibintu byose cya kabiri cyo kwitana ba mwana vraiment nibaza ko cyo hagara nta hamwe bizofishisa kuri wowe nzira zawe uri gucamo vraiment ebana komeza ndaguteye imbaraga runaka nawe murekere inzira yiwe ari gucamo apana gufata inzira uri gucamo ngo ushake kwerekana ko iyo runaka atari inzira no ntacyo bimaze nigeze kubivuga hano ndavuga nti niba umuntu amaze niba uvuze ko Leta tabari maze imyaka 10 atakintu irakora nawe iyo myaka 10 uyimaze buri munsi uri kwivuga nabi ubwo urumva ari hagati yawe niyo Leta tabari kuravuga ko nta kintu irakora ninde muntu azokiza Burundi harabari kuri tere uri kuvuga yuko ataco bakoze mu myaka 10 nawe mu myaka 10 wayimaze uri kuza kubavuga gusa nta kindi wakoze nta nzira wahisemwo nkibaza ese abantu uri kwigisha niba ko Leta tabaratanzira nzima ifise ntibarumva kugira ngo ukore ikintu cawe kugira ngo noneho iyo nzira yawe tuyibone yoyo ishobora kutazomara imyaka 10 ikazomara umwaka umwe canke 2 bikabira kunze abo bantu uri kwigisha ntibarumva ntibarumva uzokubigisha kugeza njya niba umaze imyaka 10 bigisha ko Leta tabarata atakinitiza iteze gushikanyaho igihugu wowe iyo myaka 10 umva ukoze mwiki urumva rero ni cya kintu cyo kwitana ba mwana kubera ko atari je ndi kubikora nabwo rero narunaka niba ari kubikora sirizima ndabisubiyemo hari abifisemo inyungu mu kubikora biriya abwo urumva bamwe bamaze no kugutwara bamenye abandi bazoza banimenyekanisha buriya nta gushobora guhisha inzu nta gushobora guhisha umwotsi nziri gusha bigakega ariko kuri abo bandi bose bumva dufise intege no kuvuga ngo igihugu kije ku murongo nibaza ko nta icyo kwitana ba mwana vraiment gihagararira hano kuko ni ikintu kibi cyane buri navyita n'ishari kandi ishari na bibiri rari tubuza kuko kumva ngo runaka
niba je ntakoze kino kintu ngo narunaka ariko ugikora ntagire ikivamwo urumva nta hantu vyodushitse. So mu majambo make rero n'ivyo bintu bibiri biracashoboka, niyo bizotwara igihe kingana gute, ubwo niyo twebwe turi kuvuga uyu munsi tuzopfa, abazoba batuvutseho bazokomeza, ni itegeko n'impaka. Ica kabiri nico cyo kwitana ba mwana, numva ko kidakwiye ko twokomeza niba koko dufise intego imwe. Murakoze. Ubwo ndacari hano dushobora no kuganira kandi mwagize neza. Ego urakoze cyane ayenaye kugaruka kuri ivyo nivyo hariho abantu bavuga ati ngo none ngo imyaka 10 ngo bariko bakora iki ngo nimba batarabishobora. Imyaka 10 ni miremire. Ndahamagariye abantu mu babishobora babizi haze kugira ubusha muri commentaire. Hari ibiganiro twagiye tugira turasigura mbega iyo myaka 10 hariko habiki. Kuko hariho ababa bariko bavuga ngo icungiye imyaka 10 mugani wawe nyene ngo none ngo ntaco bakoze, none ababa bariko bavuga ivyo bo bakoze iki. Ivyo bintu nyene mugani wawe hariho abarundi n'ukuri umuntu ashobora kwibaza ati ikibazo cabo ni iki. Aba urugamba rw'abatabazi si abantu bagiye batwaye urufunguruzo rwo gutabara Burundi ukoresheje umuheto. Abandi bose bumva babishoboye bashobora kubikora, ahubwo bakabikora bakanabikora neza, bagatanga n'abatabazi. Hanyuma twese nimba bagamije yuko twese abarundi dutaha, impunzi zitaha, tukaronka igihugu kirimo iteka n'itekane, amaradiyo agakora yigenga atakibazo, abantu bakurikirana ivy'agateka kazina muntu bakakomeza babikurikirana, umuntu wese akagira icavuze agakingirwa n'igihugu, nta kibazo na kimwe gihari. Kuba umuntu avuga ati jewe uruhara rwanje ni ukugwanya abagwanya intwaro ya CNDD-FDD, jewe ivyo ndamaze kubivuga ko kenshi cyane gose. Nimba inguvu zawe ukavuga uti jewe inguvu zanje kuva kuwa mbere ushwa kwa Mungu ndazikoresha kugira ngwanye umugwi canke imigwi y'abantu bagwanya CNDD-FDD, ubu uriko urayifasha kuko abantu bahagurukitse bakavuga bati duteza gukura hirya ntwaro yica abantu, intwaro y'ibisuma, ahubwo wewe ukumva ari guteza kugwanya, uriko urafasha iyo ntwaro nyene. Umva biranatangaje no kubona n'umuntu anabikora ataba no mu Burundi, kavuga ati wewe uri mu bantu iyo ntwaro yangaje, uri mu bantu bariha ikiguzi kinini. Uno munsi turiko tuvuga ikiguzi, uri mu bantu uriko urarihana wowe ikiguzi aho wicaye cyo kubona aho igihugu cacu kigeze. Hanyuma hakugira ico uterereye kugira ngo ivyo bintu bihinduke, wewe ukumva yuko ahubwo wewe ugwanya abafise ico bakora, ukabagwanya. Wabazwa ati none kuri kurabagwanya wewe ufise imigambi yiye, akakubarira ngo urumva ngo tuzobikora, ngo iyo fokode ngo n'ubundi ngo nifutwe, kavuga none fokode ntiyafutwa, wewe ni uzoca ukora igikorwa bariko barakora ngo tuzogikora kubera ko utari kuragikora, kuko utoza ukagikora hanyuma ukagikora neza cyane gose ku buryo niyo fokode ugwanya icifutika. Nimba uvuga uti je ndagwanya MSD, kuki utaza ukagira MSD nawe ukagira umugambi wawe ukawubaka, hanyuma ukavuga uti jewe ndakoze akazi uko navyumva uko bari bateza gukora ndabikoze neza kurusha, ku buryo nabo bahava bafutika bakaboneka nk'abantu badakora. Cyangwa ukavuga uti leta bara ni zero, okay, ukubaka ibindi, hanyuma ibikorwa vyawe resultat yavyo akaba ari yiza kugaragaza ko n'ubundi abandi bariko bakora nabi. Ubundi nuko tuba dukiye gukora. Ntushobora gufata ngo ufate ijambo ujejwe atakindi kintu na kimwe ufise atari ukugwanya abafise ico bariko barakora. Abo bantu jewe ndababona nk'abantu n'ukuri iswari zo kwibuka. Abantu bafise ivyiyumviro nk'ivyo basa nk'abantu b'aba Sud Africa muri apartheid. Hari abantu babirabura bagwanya urugamba rwo gukuraho apartheid, kandi n'abarabirabura kubera yuko bashobora kuba bari vyanakwiye bo mu bazungu niki, canke bakavuga ngo urumva ngo twe nitwe tuzi ngene tuyigwanya, mugabo batariko barakora ibikorwa. Akazi kabo ari ukugwanya abandi bahagurutse. Ugiye no muri Amerika bariko baragwanya segregation yari ihari na esclavage, uraza gusanga hari abandi bantu bivuye kumvo zishobora kuba ari guhahamuka, zishobora kuba zivuyemo n'ibindi bintu byinshi, ugasanga nibo bantu baze gukora ibintu biza gutuma bagomba guca intege canke bagomba kuzivya
abafise uruhara canke n'ibikorwa bariko barakora vyo kugira ngo babohore, kandi mu bo babohora wowe urimo mugabo wowe ukumva yuko ukeneye kumenyekana nk'umuntu abagwanya ivyo bintu. Jewe hari wavuze mu minsi heza ati abo bantu baba bariko bariyahura nk'abarundi. Ico dukwiye kubitaho ni ugutahura ko hari abantu baba bariko bariyahura. Ubundi nimba udakunda ivyo abandi bariko barakora, kora gwawe, hanyuma ibikorwa y'ivyo uriko urakora abantu babishime gusumba ibikorwa vy'urwanya. Mu gihe utarashobora gukora ibikorwa binganya n'ivyo by'uwundi muntu, nukuri uba uriko uriyahura. N'abariko barakumviriza baba bakwiye kumenya yuko uriko urabantrena kuja kwiyahura. Abarundi aka gahinda intwaro ya CNDD-FDD yadushizemwo, tugashika aho twumva yuko dushobora gukurako icizere ku bantu baba bafise ivyo bariko barakora kugira ngo naraganiriye mu minsi iheze n'umuntu arambarira ngo reka pamena ngo mva jewe ngo reka twebwe ngo twari dufise ngo twarashigikira ngo ariko ngo haragera ngo muri 2020 ngo urumva ngo hanyuma ngo jenca ngo nimengo ngo ntibiri sérieux. None waciye uja mu biki biri sérieux? Ubu uri mu biki biri sérieux? Nta na kimwe. Ndavuga none ninda atari sérieux. Ko jewe nshitse muri 2025 nkabasanga bahagaze biyubatse, ni wewe utarimwo, ni uri kuvuga ngo ntibari sérieux. Wagiye mu biki biri sérieux? None kuri nta na kimwe ndiko ndakora. Ndavuga none nta na kimwe uri kurakora. None basi urahoze, j'espère ko uhoze yuko udafata ijambo ngo uje mu bandi nawe ngo uriko uravuga ngo uriko urabagwaye kandi wicaye nta na kimwe ufise uri kurakora. Ako n'agahinda gakabije. Celestin, karibu cyane gose ufata ijambo. Murakoze cyane, tugira igihugu tukitangire Celestin. Murakoze. Ni mu kiganiro cyiza na topic nziza, ahubwo umwe wese yobanza kwisuzuma ati mbe no musi ndihe no musi ngeze ni iki kiriko kirakorwa kugira nibura ibiriko biraba no musi ntibikomeze. Rero ndayishimiye mu kiganiro yatanze igihe bugurura ijyandwi yabo imbonera kure, yavuze ati icyatumye baza gufata ibigwanisho yabaye oppression. Rero igihe cyose umunyagihugu atotejwe, umunyagihugu ariko araboherwa izosi mu mugongo, arigwanira, afata ikigwanisho mu buryo bwose kugira yihe ubutungane. Twavuga yuko etat de droit isaba yuko umunyagihugu wese yishira akizana mu biwe no mu byiwe. Umva ko ndayishimiye no munsi rakeneye abatabazi. Ndabivuze uko kubera no munsi igihugu cy'u Burundi turimwo kuva mu 2006 cyatangwe kwinjira mu makuba akabije. Twibuka aba FNL bagomejwe inzuzi, turibuka abasuguti bo mu Kayogoro bishwe, turibuka Domiciano na Kadege bahohotewe ngo bagiye gutembagaza ubutegetsi bakaborezwa igufa, twibuka inyuruzwa ry'amatungo ya leta bakone 50 Rengo Doro aho Burundi budafise ico bwikorako, turibuka ifungwa ry'abantu baharanira agateka kazina muntu n'abanyepolitike kugira bakwijambo bashaka yuko uno munsi aho tugeze tutahagera kandi barabishitseko. Uno munsi twibuka abantu isinzi bari nyuma y'igihugu kubera iyo ntwara CNDD-FDD. Twibuka igihugu kiri mu marira, amaganya n'amaborogo. Twibuka uno munsi ibintu abantu banyurujwe, abapfuye batahambwe, abapfuye bagahambwa mu binogo rusange. Uno munsi twibuka abanyurujwe n'ubu tutarabona irengero ryabo, bamwe muri bo n'imiryango yacu, n'abana bacu, n'abavyeyi bacu, nabo tuvukana canke inshuti n'abagenzi. Ivyo byose rero bituma wa munyagihugu rero ashaka kwigwanira muri bwa buzima bubi arimo. Niki nokora kugira igihugu canje kironka amahoro? Niki nokora kugira igihugu canje gisubirane iteka n'itekane? Niki nokora kugira ngarukane ituze mu gihugu? Tuza kubita kuri umwe canke uwundi turabana, ariko umwe wese biramuraba mu gihugu ciwe. Uno munsi nta wishimiye kubona yuko umunyagihugu abaye mu gihugu ciwe nk'impunzi, no kuba adafise uburenganzira bwo kuba muri ca gihugu ciwe, yategezwa kubamwo mu bwigenge n'ubwisanzure, ariko uno munsi atabishoboye. Uno munsi nta wishimiye yuko kubona umunyagihugu ashaka icyangombwa yarakeneye mu gihugu ciwe atakironka.
uno munsi nta wishimiye kubona yuko igihugu wa munyu aho uragura 3,300 amafaranga 250 uno munsi reka kugura 3,200 hanyuma tukaca tukindagwa badonyora ku izosi ngo umunyagihugu arakize, umunyagihugu aratonze, umunyagihugu abayeho neza. Ukibaza mbega uwo munyagihugu ariko aravuga ni wa munyagihugu abayeho atondeye bisi kuva saa 10 gushika saa 3 kandi ntayironka? Mbega umunyagihugu no munsi ariko aravuga ni wa munyagihugu isukari atayironka kandi yategezwa kuyironka? Mbuno munsi wa munyagihugu ariko aravuga ni wa munyagihugu ibiciro biduga uko aryamye biri atariko avyuka bimeze? Ukibaza mbe uwo munyagihugu avuga ni wa wundi uno munsi aryama atazi kaza kuramuka, ni wa wundi uno munsi banyururije umuntu, ni wa wundi uno munsi biciye umuntu, ni wa wundi uno munsi batemagura ibitoki vyiwe, ni wa wundi bankiye yuko agurisha agatungwa kiwe. Uwo munyagihugu n'uyuhe avuga? Rero ni ikintu ciza mwashatse kwerekana, ariko nanone twaza kubishira muri defo zacu natwe. Kubera iki twemera ko tuba imbatwa kandi twari dufite uburenganzira bwo kuvuga oya kuri oppression?